Turabaramukije mwebwe mwese mukunze kudukurikirana muri kino kiganiro cacu kuri Aliatis TV. Ni ikiganiro gifatiye ku magara meza nk'uko musanzwe mukunze kudukurikirana biciye muri za product zacu zo mu kigo Daima Community Development Entreprise yasinyiraniye amasezerano yo gukorana n'ikigo Dinas Global, n'ikigo mpuzamakungu. Uno munsi tubafitiye bishasha, turi kumwe n'umumama mwiza hano mbona ashajije, araza kutwidondora. Hari abantu benshi bari bamaze iminsi bariko barakurikirana intahe zitandukanye, bamwe bakaguma bibaza ngo none bimeze gute. Intahe zikunda kuza ziza zitandukanye n'izindi. Uno munsi rero hari ugiye kudushikiriza intahe yiwe nshasha itandukanye n'izo twari tumaze kumva. Araza kutwidondora hama atubwire mu ncamake ukuntu yari ameze mu ntango atarihereza product zacu, hama atubwire uko uno munsi ameze n'ukuntu yumva amerewe. Imana ibahezagire. Mwana neza madamu, ameze neza. Uno mwanya muriko murakurikiranwa n'abantu bari ahantu hatandukanye. Twashaka mutubwire nk'uko mwumvise mu ntangamarara, mutwibarire hama mutubwire ukuntu mwari mumeze imbere yo kwihereza product zacu. Umuntu ashobora kuba yarakize canke atarakira, mugabo urabona ko umuntu iyo agwaye azunguruka henshi, bishobora kuba byabanje kukugora nk'uko abandi bibagora ukabanza kutizera, abandi bakizera n'ingoga. Muraza kutubwira mu ncamake abo muri bo ukuntu mwari mumeze mu ntango mutarihereza product zacu n'ico zoba zarabamariye. Muri make Imana ibahezagire. Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ku mazina yanje nitwa Ukeneza Beatrice, nkaba Gitega, niho nkorera ibikorwa vya misi yose vy'Imana n'ivya leta. Nk'uko mwafashe ijambo, hari ibyo mumbaza, ndafise ico ndabivugako kandi kidasanzwe gikomeye. Hanyuma harageze igihe ngwara nk'uko abandi bose bagwara. Naragwaye nerf sciatique, barayimpimye barayibona, hama ndaja kwivuza ahatari hake. Si hake, naramanutse Bujumbura ahantu henshi, barampa imiti ko bashoboye, ndagerageza ndayifata, ariko ntabwo nabonyeho amelioration canke gukira vyihuse nkuko navyifuza. Hama bimaze kuba gutyo, narose amakuru meza ambwira yuko hariho amaproduit Rosenta, produit ya Rosenta. Hanyuma barasigurira akamaro kayo n'ivyiza vyayo. Ca ndafata ingingo ndazifata. Nafashe produit za Rosenta, maze gufata zitatu ndazihereza ndazirya, ca numva ndakize. Bwa mbere ntarazifata naragwara nerf sciatique nkamara n'amezi 2 ntava mu nzu, kandi nagendera kuri bekiye. Hanyuma maze bekiye ntiri kure, nayizanye nagendera kuri iyi bekiye, hama sinashobora guhagarara, umugongo haranyogomba, sinatambuka, sinahagarara, kandi nagira uburibwe bwinshi cane. Hanyuma maze kuzifata, hari icavuyemo, naciye numva nkize, ntakiriko ndaribwa mu mutsi. Bekiye ndayishira ku ruhande, nzabona ntanguye gutambuka, ca ndizera bwa bundi za produit ziratabara uko kose. Hari ikindi naco nyene vyaciye bijanirana carantangaje. Nari mfise igipimo ca diabete kiri hejuru, nari nashikanye kuri 21/16. Mu nyuma rero bica birajanirana
ntagira ndiko ntabara umutsi ariko bica birajyanirana nsanga ngiye ku gipimo nk'uko byari bisanzwe biri nsanga ibipimo byaramanutse byarabaye normale nyene nk'uko byari biri ku muntu akomeye hariya naciye manuka kuri 5,5 byari kuri 21 rero naciye ntahura bwa bundi ibyo twiga kuri izi produit n'ibyo kuko byaciye byururuka n'ibimenyetso numva mu mubiri bimbabaza ku gisukari numva byarahindutse meze nk'umuntu akomeye namwe muri ko ndabona ko meze neza hanyuma hari ikindi gikorwa nakoze hari iyindi produit ya urbanisme ijeje kwekilibra ibinure bibi bigasohoka umuntu agasigarana byiza iyo nayo nyine nayifashe hari ikintu cyaciye kimbako nari mfise ibiro 107 ariko ngiye kwipimisha nsanga ibiro byagabanutse ngeze ku biro 98 rero byumvikana ko nabonye umugisha 9 byaravuye byumvikana ko nagize umugisha muri izi produit ninginga umuntu wese yabikekeranya by'ukuri ndicabona cyuko jewe nakize yego narakize ngo amagara yanjye ameze neza produit narazifashe kandi n'ubu numva ntazohagarika numva kuko zirafasha mu mubiri ibintu bikagenda neza nuko rero nabasigurira uko nari meze mbere yuko ndazifata nuko meze ubu nazifashe ntaho bisa ubuntu bafise amagara meza kandi ndabishimira Imana yamaze guserura ikiciyumviro cyo kuturonsa izi produit nuko rero isaba heza murakoze cyane hama hari akantu mwashishije mu rugo harageze igihe mugendera kuri Beki twabibonye ariko abariko barabakurikirana mwicaye ubumengo sinzi urabona ko abantu si bose bizera ubu murashobora gutambuka neza mutasedekiye yego cyane ndashobora gutambuka n'ukuri sinzigera n'uwanyuma kwiruka nkahava neza ni ukuvuga ndahagarara neza ubu murabibona ko mpagaze neza ubundi ntibyakunda ko mpagarara mu mugongo sinzi uko byasha bigenda byaranka pe ndashakandira kuri Beki nishimikiza nawe nisuvuga nabahize ni Beki nyene kwishimikiza ariko ubu ndatambuka ndanyaruka numva meze neza ndashimira Imana murakoze cyane ni intare nziza abenshi ntibizera byahora bibagora mugabo ubu mu myaka mikenya iheze tuko turakorera i Burundi ikigo Dinasi Global gishitse mu Burundi hamaze kuboneka intahe nyinshi abakize nerve sciatique abakize umutima na diabete abakize amayestoma ibintu bitandukanye abantu byari byaranze ko bibaruka ubu no munsi baribarutse abandi bari mu nyishu abandi nabo twaragerageza babona impinduka rero byiza murana ko mushinze intahe mutanze intahe yiwanyu ku bushake bwanyu kugira ngo mufashe benshi kugira benshi bafashwe ngira mugerageza mugatanga akanimero ka telefone kugira ngo umuntu niyumva akeneye intahe yiramvuye azobarondere umushingire intahe mu mwanya wagutse kuko kano kanya kabari gatonya murakoze yego cyane reka ntange nimero za telefone zibiri iri kuri WhatsApp ni 66 66 30 36 78 76 yego izindi za WhatsApp yego hanyuma izindi ushobora kumpamagara ko ni 62 88 35 66 62 88 35 66 murakoze cyane Imana iraheza murakoze nawe turabashimiye mugire umwanya mwiza n'ibihe byiza Imana ibahezagire amen amen